aho deruka hano nariko ndabigisha uburyo butandukanye bwo gusenga, amasengesho uburyo butandukanye. Twarabonye ubwoko bwa mbere bw'amasengesho, amasengesho kwizera, amasengesho dukoresha mu kwegukira uburere, amasengesho dukoresha mu kunyaga satani, amasengesho dukoresha mu kwagura imipaka, n'amasengesho dukoresha mu kugarukana ibyacu byanyazwe. Imbari ibyawe byanyazwe, ukene gusenga uburyo bwo gusenga kugira ushobore kwibona biriko biragaruka, k'ibintu byagiye, k'ibintu byamaze kuva mu kibanza byari birimo bikaja mu kindi, ntibisobanura ko wamaze kubitakaza. Ege gusanga ni mu Mana honyene Imana ishoboye kutugarukanira ibyacu byagiye kandi imaze igihe kinini byaragiye. Niyo byoba byarapfuye iyo baba barabitwaye, ni muri muhemu honyene nabonye Imana ishobora gusubira mu bihe bya kera igatunganya ikintu cyose, icatakaye ikagisubiza ubuzima, igifiswe n'ubundi canke kiri ahandi hantu, igategeka ko ryategetse urufi rukaza rukadahwa Yona ku nkombe. Ni mu buryo bw'imwemu, ni mu buryo bwo gusenga, ni mu buryo bwo kwizera Imana ishoboye kugarukana ivyagiye vyononeka, iyo vyagiye bikagaruka ari bishasha ku buzima bwacu. Bariko baratubwira ingene Lazaro yazutse, hari ibintu byinshi byabaye. Lazaro biritubwira yuko yamaze kuba decompose, yari yamaze kumeneka umubiri. Iyo utari ahantu bawukanyisha cyane muri morgue, umubiri urasaduka, uri decomposa. Bisigura kuri decomposa kwa hari bigenda. Nimba ari ikintu na gito yacaye cyamaze kugenda, igihe Yesu yavuze ngo Lazaro vyuka, garuka ube muzima, nimba ari cyari cagiye catwawe kumbure n'isazi canke n'ikindi gikoko kindi, ico gikoko gatwagwa n'ikindi, petete nico cagitwaye kigafa, habaye ukundi kuzuka kundi kwinshi kugira ngo Lazaro asubire kugaruka akwiriye atakintu kimwe abuza. Igihe Yesu akiza abanyamibembe, hari umwe yagarutse gushima, abandi bagiye bari bahumanutse. Guhumanuka ni kuvuga ngo icago cyaje cabavuyeko, nta bikomere byari bikiri ku mubiri wabo. Iyo umuntu agwaye imibembe murabizi, umubiri wose ubujojota, ibisebe, ibikomere. Hari n'amaparti amwamwe ashobora kuba yagiye. Hari abo tumaze kubona baguhaye imibembe amano aba yacitse, n'ayandi ubona ari mu nzira, n'ayandi maparti amwamwe bameze nabi. Igihe yavuga ngo nimugene muyereke abaherezi, ibikomere byarumye. Ariko yagarutse gushima, Yesu aramaje ntimwakize muri 10, abandi 9 bari hehe. Bigaragara neza yuko Yesu ntiyari yashatse gusa kubahumanura, ariko ari ikindi kintu cyashinyegeje inyuma yo kubahumanura. Yari yiteze ko bagaruka gushima, bagarutse gushima hari ikindi gitangaza kindi bari guhabwa, ni gitangaza cugukira gose. Bavuze gukira ni kuvuga ngo ivyari byaratakaye, ivyari byaravuyeko vyabiza kugaruka. Urya yagarutse gushima ari wenyene, amano yari yaracitse, nimba ari kirenge cyari cyaravuyeko, uwo mwanya Yesu amubwiye ngo you are made whole, urakize kuba kwizera kwawe, ivyari byaragiye byaragarutse. Ni mu Mana honyene tubona hamwe n'irisengesho ryo kwizera ivyatakaye, ivyagiye, ivyapfuye bishobora gusaba bikagaruka bikaba bizima. Ico sico ngiye kubigisha uyu munsi. Isengesho rya kabiri twabonye duhamagarirwa gusenga, nico twise isengesho ryo kwishikanira Imana. Iri buri muntu wese abiza kwama ariko arikora uko bukeye uko bwije, kuko gukoreshwa no kwizerwa n'Imana bihagaze ku kwishikana no kuyiyegurira. Nimbere kutanga ishikanwa ryawe ugira isengesho Imana ndasubiye kwitanga wese. Iri sengesho ni turikora rimwe gusa mu buzima bwacu, ni sengesho dukora uko bukeye uko bwije. Nimbukene igihe cyose kwama uri kurabona kugira neza ko Imana hejuru ubuzima bwawe, nimbukene kubona igihe cyose mu buzima bwawe Imana yama iri active mu buzima bwawe, birasaba ko igihe cyose uyiyegurira. Nabayiyeguriye Imana yizera. Narababwiye kwizera Imana ni byiza, ariko ni byiza cyane kwizerwa n'Imana. Ni bande bizerwa n'Imana? Ni babandi bayihaye, ni babandi bayishikaniye, ni babandi bayiyeguriye. Isengesho rya gatatu twabonye ni isengesho nise isengesho ryo kwingingira abandi. Isho benshi bakunze kwita amasengesho ryo gusengera abandi. Ikiracho ni kindi kintu gikomeye, kuko niho Imana ibona uburyo bwo gukiza abacu n'ivyacu. Amen.
iki turacigira kuri Aburahamu. Aburahamu Imana yamuha information irambwira Aburahamu nanibagiye kumenyesha ibyo ngiye gukora, ariko kubera kuri umukunzi wanje nashaka ndakubwire gahunda afise. Ngiye Sodomu ni Gomora kurandura, sinza kuvayo hari ikintu na kimwe kigisigaye, nta muntu n'umwe aza gusigarayo. Aburahamu kuri ko arafise uwo mutima, ikintu birasaba kuba ufise ubuvyeyi muri wewe. Nta muntu ashobora kuba umusenzi adafise imwemu y'ubuvyeyi muri we. Imwemu y'ubuvyeyi ivyara muri wewe imwemu ya compassion, imwemu y'impuhwe. Igeto stagira impuhwe, hari bitangaza ashobora kubona biriko birakoreka. Turabona ko kesi Yesu yakize abantu abanze kuba moved, amanze kugira icyambere na mbere ico twita impuhwe. Hari gihe yabona ishengero ngo rikamutera akagongwe, maze akanya akagira icyo akoze. Abonye abagwayi zamutera ikigongwe. Iki nico gituma twingingira abantu. Ntushobora gusengera abantu, ntushobora gupreda kubw'abantu utagira impuhwe. Ndasenga Imana ngo abantu bari muri kino kibanza Imana ibuzuza impuhwe. Kuko nagomba mbabwire ngo impuhwe, compassion, niyo ihagurutsa Imana. Igihe dusenze twuzuye impuhwe, Imana irumva. Aburahamu yari yuzuye impuhwe, arabona abantu bagiye gupfa. Ico yariko arakora kugira ngo arabukungere yogira abo akijije. Muri ico gihe yakijije Loti umuneve wiwe, umwana wa Harani yapfuye, bagihaguruka ngo bagende i Kanani. Loti arakira be n'umuryango wiwe. Iyo Aburahamu ataza guhagarara mu kirengero, aba bantu bari gupfa. Ezekiel 22:30 baravuga ngo narondeye umuntu yohagarara mu kirengero kugira ngo ashobore gusana uruzitiro, yongere asengere aba bantu. Ariko uwo muntu nabonye ico catumye nza nkarandura. Iyo duhagurutse muri ano masengesho yo kwingingira abandi, yo kwingingira imiryango yacu, Imana iheza ngo irandure. Uburake bw'Imana bweza ngo bwabate abantu. Ubu n'uburyo bumwe bwo kubakira inzitiro abacu nabo dukeneye kubakira. Muriko muranyumva? Umwana asengegwa naho Satani yomugirisha ari gute ntapfa rubi. Umuntu ari kisengesho ry'umugorotsi nasake yiva yange mu bimeze bite. Hariho ubuntu iminsi yose Imana yamigirira abameze batyo basengeye muri ubwo buryo. Nico gituma nkunze kubabwira yuko imiryango yanyu iyaba yari yindi, iyaba yoshe kugira ishurirwa, bo kujanye ahantu heza, bakagufata neza, bakakugaburira neza, bakakunywesha neza, bakaguha amakado meza, bakagushimira kuko kubaho kwabo suko Satani yabagiriye ikigongwe, suko Satani yabagiriye impuhwe, suko uvugwa buzapeti yabo, suko umviriza Satani yagize intege nke kubijanye no kubarandura, nuko arabirondera ariko ntabishobora kuko amasengesho yawe uyu munsi ababeshejeho, amasengesho yawe uyu munsi arabahagaritse, amasengesho yawe nimba bariko baratera imbere, menya neza ngo si kubera kwiruka neza kwabo, si kubera ubwenge bwabo, ni kubera wewe uhari. Umugororotsi atuma igisagara gitera imbere, kimererwa neza, kibimhore. Iki wamukiza imisi yose. None apotre ko batunze kundusha, ntibatunze kukurusha, kuko niwe batumye batunga. Umuntu agutungishije igihe cyose arakuruta, naho yogira ibitayiga. Murabizi ba Isaka bagize umurengera birenze ivya Aburahamu yari afise, ba Yakobo n'abandi benshi. Yosefu vyari biteye ubwoba ku buryo Yosefu umugisha Imana yamuhaye wagaragara uri hejuru wa Yakobo. Muga yarabizi neza yuko kugira ngo ashobore guhagarara nuko ari sengesho umuvyeyi yatuye kuri we. Hari umugisha. Mbabwira ikintu kimwe, abantu uyu munsi ntibaragera aho batahura neza iyo bavuze umugisha ico babavuze. Umugisha si ibintu, ariko ibintu biri mu mugisha. Amahoro ufise iyaba yarafise igiciro, benshi boje kukugurira. Ingene ubayeho ugubwa neza muri bike no muri vyinshi, ugumuguwe neza, waruswa ari umuntu atamahera afise uwo munsi aca bigikoko. Uwo munsi abiwe batigera bagira amahoro, ariko we utunga ukena byose ni bimwe, ushima Imana. Hari ivyo Imana yaduhaye uyu munsi amafaranga atoshobora kubigura. Come on church, ugende wevariwe mbaye wa muririmbyi, urabe ivy'Imana agakiza ufise, nata kindi wogira kuba ufise Yesu gusa zonyene, nta madolari yoshobora kubironka. Umva amen yanyu. Kuba ufise ivyizigiro vy'ubuzima kandi vyongeye n'uyu munsi nubwo bigaragara umengo hari ivyo udafise, kazi mutarapfa ugihema haracariho akaryo ko n'ivyo udafise ejo uzoba ubifise. Hari n'igihe Imana yakurinze kuruha kugira ngo bakuruhire, baje kukuruhira baze babikuzanire.
Isengesho rya kane ni isengesho twisengesho ryo gushima Imana. Amen. Gushima Imana. Wige gushima Imana muri byose. Isengesho rya gatanu ni isengesho ryo guhuza umutima n'inama. Prayer of agreement. Aho babiri canke batatu bakorane mu izina rya nzoba ndi hagati yawo. Kandi cyo bazosaba data chose azokibakorera. Nuko abagiye hamwe. Igihe cyose abera bagiye hamwe bagasenga ijuru rirumva. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko umwe yoshobora gukinagiza igihumbi ariko babiri bo kwirukana ibihumbi 10. Iyo babiri canke batatu, iyo abantu bagiye hamwe umuriro uba mwinshi, ubushobozi buba bwinshi. Iyumvire dukorana ngaha duhuje umutima n'inama, dusengera ikintu kimwe, turi ngaha twese tuvuga rangaje imwe. Ndisubire setu yuko Imana yoteza gukora, yoteza kwihishura, yoteza kuyerekana. Iki naco mucige kandi mugikore, musenge muhujije umutima n'inama. Twabonye ko isengesho rigira gatandatu ni isengesho ryo gusengera muri mpwemu. Iyo dusengera muri mpwemu, dusenga muri mutamenyekana. Are niho ngomba gupakta kugira ngo cinavuga icigwa uyu munsi nabateguriye. Nizera neza ko buri muntu wese muri kino kibanza aza kuva ngaha ari undi muntu wundi. Ico nacizeye. Parce que nta munsi numwe abera basenze isengesho nza kubabwira rigira ndwi ubuzima bwabo bwagumye kubo. Ni Imana ubwayo. Hari gicapo uyu munsi nza kugerageza kuba presenter. Ibiba iyo tuko turasenga amasengesho y'uburyo bwanyuma ariko uburyo bwindwi inyuma y'amasengesho gusengera muri mpwemu. Iyo dusengera muri mpwemu ni kwiyubaka mu kwizera kwacu kwera. Yuda 1:20 bavuga ngo wiyubake mu kwizera kwanyu kwera. Build up yourself into your holy faith. Praying in the spirit. Musengere muri mpwemu. Kwiyubaka mu buryo bwacu canke mu kwizera kwacu kwera bisaba ko tuba twasenze mu buryo bw'impwemu. Narababwiye muri mwenyene. Uri ngaha bien sûr urumva haro protocol iba ihari. Ushaka kuza ngaho uri kurarongora amasengesho ngusenge muri mutamenyekana kuvutangura gushika uheze. Ntaco bizaba bidufashije. Mwishengera gwiza kuba urutonde. Uwemere kuvuga cyane nijwi rirenga muri mutamenyekana ni wa wundi Imana iri kiravugisha. Nawe nyine harakereye ko acagaragara uwundi aca yinterpreta ivyo ari karavuga. Sino bitaruko nivyo wawe ntukere kuturenza ugwamo twiyatanda kandi message prophetique Imana izanye ataho kubisobanura ahari. Siriko muri komranyva ariko uri wenyene ntuze kubwira abantu nta kintu kindi mwonse abantu gukora iyo bariko barasenga bonyene. Iyo uri wenyene mu cyumba cyawe ahantu hiwawe senga muri mutamenyekana umwanya munini. Iga kwimenyereza gusenga muri mutamenyekana. Hapana kuba amahandi. Hari abantu gusenga muri mutamenyekana bitunguruza bitavaho biri ngo bishike ahandi. Misosi ni la kana aho nyene bizajya iyo yumvise umenga araheze ngo yumvise ubwiza bw'Imana la no. Sivyo. Plus usenga muri mutamenyekana, plus ugorimi ruba runini muri wewe. Plus Imana kwagura. Mu yandi vocabulary yandi yo mu buryo bw'impwemu utarufise mbere. Twe tugitangura kuvuga muri mutamenyekana. Listen, nitwavuga vyinshi. Wavuga urudome rumwe canke zibiri. Kandi ivyo kamaramwo umwanya munini. Ariko igihe twabanije tubikora uyu munsi listen, sininda kuzura mpwemu. Bekureke nda kuzura mpwemu. Namanuze mpwemu igihe cyose. Numva amene ya mikro kibanza. Nuyu mwanya ndinga ndashaka kuvuga muri mutamenyekana sivyo ndondeza nurimi gwanje nurimi gumuntu wanje w'imwemu nurimi gumuntu wanje yavuze ubwa kabiri. Haraho tugera tugasengera muri mwemu. Iyo dusengeye muri mwemu hari urugezo rero mwemu Imana atugeza ko aho ico gihe aca twaka isengesho. Gusengera muri mwemu nitwe tuba turasenga ariko tuba dusenga tuvuga ururimi rutamenyekana. Ico biriya yita ngo kuvuga amabanga nta muntu avyumva. Cyo bituma hari abajene b'abasazi ndabita abasazi batigishijwe urumva baza n'ubusazi mu Mana ngo uyu munsi bakene kugana mu rurimi rutamenyekana. Nkuko turi kumwe na Pastor Claude na Pastor Kanya na Pastor Rose na Pastor Sandra nkene kuganiza Pastor Claude reka kugira ngo Pastor Sandra Pastor Kanya Pastor Rose ntavyumve ngo reka twivugire mu rurimi rw'imhema dukoresha ururimi rw'imhema bagasa batangura gutera inkuru muri rurimi rutamenyekana. Ubwo n'ubusazi nuzobona ariko abikora uzumbwira ati wasaze mu mutwe parce que ivyo ntibibaho. Ururimi rw'imhema surimi tuvugisha abantu ururimi tuvugisha Imana. Tuko turabwira Imana tuvuga amabanga n'iki jambo ry'Imana rivuga. Numva amenya muri kibanza hitublaga muri mutamenyekana parce que ivyo kuravuga nta vyubuzi riko ijambo ry'Imana rimbwira. Kuko iyo dusenga muri mutamenyekana ijambo ry'Imana rimbwira ngo ubwenge bwacu bw'abantu buragumbaha ntibusubira gukora buraba desactive maze ako kanya tugatangura kuvuga amabanga. Iyo usenga muri mutamenyekana uri kuravuga amabanga ni iki? Uri kuravuga ukuri kunyegeje, uri kuravuga amategeko mu buryo bw'impwemu, uri kuratanga amategeko ku bamarayika. Biravuga ngo tuzocira imanza abamarayika. Gute tuzocira imanza abamarayika? Iyo tuvuga muri mutamenyekana tuko turashira mu gikorwa abamarayika. Nico gicuma listen, iki ni ikintu cyambere cyo gukora cyukushira ku mutima ni ikintu kidasanzwe kizosoboza ubuzima bwawe kudasanzwe.
Paul aravuga secret ya réussite ya ministère yiwe. Aravuga ngo ndashima Imana ko mwese ndabarusha kuvuga muri mutamenyekana. Paul nikabihishe y'abikorino. Ndashima Imana ko sobe kuvuga muri mutamenyekana kuta mwebwe mwese. Iyo Paulo mwijora vyuse yasenga muri mutamenyekana. Iyo arindiriye abantu yabarika asenga muri mutamenyekana. Umwanya munini yawumara ariko asenga muri mutamenyekana. Apote Jesse senga muri mutamenyekana. Gira inzara Imana, gira inzara n'inyota muhemu yera. Umusabe akubatize muri muhemu. Hari bihe tuzogira aho buri muntu wese umviriza. Sishobora kukugira nk'umwana wiriyere kutavuga muri mutamenyekana. Parce que hari ibintu vyinshi utakaza. Hari ibintu vyinshi utamenya. Hari ugukura udashobora kugira udasenga muri mutamenyekana. Imana ishimwe cyane. Rero iyo tugeze aho hantu ni nababwiye nti tugere ahantu muhemu Imana aca twaka isengesho. Atubwira ati akazi kanyu karaheze. Ubu rero nizewe ngoma ntangure gusengera muri mwebwe. Niso nita amasengesho yo kuramukwa. Amasengesho yo kuramukwa. Uyu munsi ngomba gukundisha amasengesho yo kuramukwa. Umisi yeze hari bene data bagize mariage ngaha mamara imyaka batararonka umwana. Ndi muri Debora narigeze kubigisha amasengesho yo kuramukwa. Marisomene yose. Hama umunsi wa nyuma ndabwe ntisogira pratique y'ayo masengesho yo kuramukwa. Uyu mumama araza. Yaramaze imyaka bitarakunda ko ashobora gusama. Amaze gusobanukirwa icari cyo gusenga amasengesho kuramukwa. Uyo munsi turasenga n'amasengesho kuramukwa. Mu misi iheze twahuye yibungenze. Ndabaza umugabo wiwe nti mwebwe ari cyo mutambyi byaragenze neza kwereka mutabimbwiye. Arambwira ati reka apote twararindiriye intahe yuzure. Ati ariko iki ni fruit y'amasengesho kuramukwa. Amasengesho kuramukwa ingumba ziravyara. Mu masengesho kuramukwa listen ibimuga biramuguruka. Hacho shaka kubabwira ko uyu munsi no cyane duhagaze kuko nawo umutima uri nga mu masengesho y'ukuramukwa turavyara ibihugu. Listen amasengesho y'ukuramukwa ntasengwa n'abakristo bari shangnera. Nagomba ndabwire ko nubwo gusenga muri mutamenyekana bifise ubushobozi bifise umumaro munini ya amasengesho y'ukuramukwa afuka amasengesho yose nadondaguye. Ari hejuru isengesho ryose. Nisho gituma isengesho rya nyuma mbona Yesu yasenze isengesho y'ukuramukwa. Muzigituma igihe Yesu yariko arasengera abigishwa biwe yavuze ikintu gikomeye. Yavuze ngo sisengeye aba no kwizera kwaba gusa ariko nsengeye n'abazokwizera ku bwawe. Mwari muzi ko Yesu ariko arasenga amasengesho y'ukuramukwa yasengeye jewe yagusengeye wewe udahari. Parce que amasengesho y'ukuramukwa agira impact mu bihe by'imbere. Muri ko muranyumva uyu munsi listen hacho namatiko ndabwira abakozi b'Imana namwe ndababwire nk'abakozi b'Imana ko nizera ko nimba waje ngaha nk'umukozi w'Imana aha nta bakristo basanzwe dufise. Umuntu wese ubona ngaha ndabisubiyemo ni Apostle Kevin SIBOMANA ariko arabivuga kandi abivugira ku gicaniro ahera. Umuntu wese ubona ngaha ari committed yihaye iri yerekwa wame ubizi yuko uyo muntu ari umuntu adasanzwe muri nosi ari umwami uhoraho yasongoye mu gihe nkiki. Umuntu wese ubiriza uzomwubaha umwubahiriza kuko ngaha nta munyantege nke ahari. Aha dusaba nyenkomezi gusa nabona umengo n'abanyantege nke baracyariko barahingurwa kuko iki ni gisirikare cy'ubwami bw'Imana mu bihe vya nyuma. Imyami iri mu mutana uhoraho mu mugongo wayo niso muri Habakuki igice cya 3 turasoma duhere ku murongo w'icende tugende bukebuke. Haravuga ngo watekuruye umuheto wawe ushira imyami mu ruge. Subiramo kandi wagize iki? Watekuruye umuheto wawe. Watekuruye iki? Umuheto wawe. Amasengesho y'ukuramukwa atuma uhoraho atekurura. Bavuze gutekurura bariko baravuga gukura mu bubiko ikigwanishwa cyo gukubita hasi abasi mu bwami bw'Imana. Iki mucumve réussite y'umuryango samanama menshi umuryango akogwa. Réussite y'umuryango samafaranga menshi ari kuri konti. Réussite y'umuryango ndiko ndavuga umuryango si abakomeye bari mu muryango bambaye bafise amazina azwi ariko nagomba ndabwira ko réussite y'umuryango nabinginzo umuryango uba ufise. Réussite y'umuryango nabashobora gushika muri iki kibanza cyo gusenga amasengesho yo kuramukwa kubw'imigango yabo. Imana batekeramo umutwaro wamwemu yera mu mwemu zabo. Iyo usenga amasengesho yo kuramukwa ikecho uri motive n'umutwaro w'Imana muri wewe. N'amasengesho zo gusenga uri kuratwenga, n'amasengesho zo gusenga uri mu gahimbo,
n'amasengesho ushobora gusenga uri mu bihe vy'impore, n'amasengesho usenga hari ikintu kikubakiye, hari umutwaro ufise, hari agahinda kari muri wewe, hari ibitariko biragenda neza uri kurabona kandi ukaba ukeneye impinduka yavyo. Hano dukoresha uburyo bwo gusenga ari vyo vyizigiro vya nyuma vyo gusenga k'umugorosi mu gukiza no mu gucungura abantu. Ndiko ndavuga umuryango mwumve wose ministeri. Iyi ministeri ikomeye kubera yuko ndimvuze. No, ino ministeri ikomera kubera amasengesho ukuramukwa. Namigeje siko ndaramukwa ku bwayo. Nico gituma ndabivuga nshize amanga atagukekeranya. Nuwofatira kinkono bivuga yuko umuntu wese ari nga azore isisa mu buzima. Nta kimwe kizontera gukekeranya ugukomera kwa muri imisi igiye kuza. Listen, sifise abantu basanzwe. Imana ifise abantu basanzwe bahanu hantu. Hano Imana ifise ivyizigiro vya nyuma vy'amahanga. Umuntu atari muri muhemira azagora ingene aza gutahura message y'uyu munsi. The last hope. Ariko umuntu agerana akagwara karemba, hanyuma abantu b'umuryango bakabaza umuganga ati rega muganga, hoba hariho basi ivyizigiro vya nyuma ko bishobora kugenda neza. Harakoba gasigaye. Ako gasigaye ngamwino si ni wewe. Ako gasigaye gashobora kuvyara abakuru b'ibihugu bakijijwe muri kino gihugu ni wewe. Ako gasigaye gashobora kumanura todo mortalite dufise nga muri kino gihugu ni wewe. Ako gasigaye gashobora gufata bari inkengegwa intabwa baba natavyizigiro vy'ubuzima basigaye ni wewe. Iyi Imana ikwitegereza ikubona nk'ihinguriro ryo guhingura abanyenkomezi, ikubona nk'ihinguriro ryo guhingura amahoro y'imiryango, ikubona nk'ihinguriro ryo guhingura ivyizigiro abantu bakeneye muri kino gihe kibi kirimo ivyaha vyinshi kubwabitanya kwisha. Emabwira ikintu kimwe, nivyo hari abo dushobora gutakaza mu miryango yacu, mugabo ntizobatakariza Satani. Iki ndakivuga kandi ndagisubiyemo. Nivyo hari abashobora kugenda Imana bikayimbara ko ibimbura, ariko si Satani azobimbura, ni Imana izoha ibimbuye. Iyo umuntu agiye nivyo umuntu arababara, mugabo ikibabaje cyane niyo agiye, mbega agiye heza agiye habi. Nimba abo mu miryango yacu bopfa ariko bakaja mu ijuru, iyo ni reisite yacu, kuko turi nga muri no sigwira ngo igitigiri cy'abazoza gutabwa mu kiyaga cyaka umuriro kigabanuke. You uncovered your bow. You caught for many arrows. You split the earth with the rivers. Wabikuye soma kandi bavyumve. Watekuruye umuheto wawe. Watekuruye umuheto wawe. Ushira imyampi mu ruge. Wasatuye isi inzuzi. Wasatuje isi inzuzi. Wasatuje isi inzuzi. Wasatuje isi inzuzi. Iyo bariko baravuga inzuzi, baba bariko baravuga ubugingo. Mu yandi majambo isi wayisendanishije ko ubugingo buhoraho. Ivyo bishoboka ryari iyo habonetse umuntu asenga isengesho ryo kuramukwa, kuko niryo rituma Imana ibikura umuheto wayo igashira imyami mu rugi, hama Imana igaheza ikarasa. Uyu munsi umenye neza kino kintu yuko isengesho ryo kuramukwa ni isengesho rituma Imana si wewe urazi hari intambara tugwana. Hari gihe twigishwa gufora umuheto, kurasisha umuheto, uravyumva turiko turasenga. Mugabo isengesho ryo kuramukwa twebwe duprovoka Imana, twuzuza Imana uburake bwa. Uraza hari ibintu Imana iza gukora ifise ishavu ryinshi, pa kubera gusa ko biriko biragenda nabi, shitse kubera abantu bayo bakeneye gutabagwa. Imana ikabikora itisusa ikintu na kimwe kubijanye n'abandi, ikajaniranya abantu. Nevuze ikajaniranya abantu. Amasengesho kuramukwa atuma Imana ijaniranya abantu. Kujaniranya muravyumva nugufatwa ku nguvu. Mu minsi itari mikeya kuva uyu mwanya ndiko ndabivuga, hari abantu mu miryango yanyu bagiye kujaniranywa n'Imana. Ndiko ndavuga kujaniranywa n'Imana, ndiko ndavuga n'abantu bagiye gufatwa ku nguvu. Ivyari mu migambi ko bakizwa uyu mwanya, petete bari barindiriye ikindi gihe kindi cyo kumfiro cyangwa ibindi bihe bindi, ariko uyu mwanya ndiko ndavuga Imana iragiye gusatuza isi, amazi cyangwa inzuzi. Abantu bagiye kujaniranywa bafatwa mpiri gukizwa, bafatwa mpiri mu kwihana, bafatwa mpiri gutunganya
n'ubugingo bwabo, kuko Yesu araje, ageze ku bicu aza. Imana igiye kwimbura umwimbu utigeze uboneka mbere, ariko ibigiye kudekanse n'abantu bagiye gusenga amasengesho yo kuramukwa atuma Imana isatuza isi inzuzi. Ku murongo w'10, the mountain saw you. Imisozi yarakubonye. New Living Translation. Urasoma mu Kirundi wewe. Imisozi yarakubonye irasambagirika. Imisozi yarakubonye irasambagirika. Irasambagirika. Ikintu kiriko kirasambagirika kiba kiri ku kanyuma. Umuntu atanguye gusambagirika agwaye canke peut-être yagize ukubona karasambagirika bivuga ngo mani majambo umuntu aragiye. Ndigakwira ntangarise umuntu yaje muri kiro kibanza, umugore canke umugabo, umusore canke inkumi. Icyitwa umusozi mu buzima bwawe hamwe n'amasengesho yo kuramukwa kiragiye gusambagirika, kigiye gushirwa kuri phase ya nyuma, final phase. Kigiye guza, oh my goodness, mu kibanza aho kitari bugaruke ukundi. Imisozi mwabonye mu buzima bwanyu ntawe muzokongera kwibona ukonde, kuko iragiye kubona Imana imanutse ubwayo kwigwanira intambara, imanutse ubwayo kwifatira umuheto, imanutse ubwayo kurashisha imyambi yayo. Nagombye ngo icyari umusozi kiragiye gusambagirika, kiragiye gusigwa mu kibanza aho kigiye kugenda burundu ubutakigaruka. Uvyize numva amenireze ngaho. The mountain watched. Imisozi yarabibonye. Ndasenga Imana ngo izo ndwara ziri mu mibiri yanyu zibone Imana imanutse gutabara uwacunguwe nayo. Mwanya uri imbere muraza kumva igituma Imana ivyo byose bikora. Ikwera impamvu imwe gusa, uwo yacunguwe. Aha niho Yesaya yageze, haravuga ngo zoheba amahanga ku bwawe. Amahanga nzoyaheba, abantu ibihumbi n'ibihumbagiza zobaheba kubera wewe, ngo kuko wabaye uw'igiciro mu nyonga zanje. Wowe Imana ikurutisha amahanga, wowe Imana ikurutisha amoko atandukanye yo mu isi, imbere yayo uw'igiciro kinini. Ngo imisozi yarabibonye irajugumira ihenda gashitsi, ibwina humvikanisha ijwi ryawe. Hatarika amaboko yaho, ibyina humvikanisha ijwi ryawe, hatarika amaboko yaho. Next, ku murongo w'11, izuba n'ukwezi bibonye byase biguma aho byari biri, ko byabose amaraso araza guseseka, amaraso ntadutarukireko. Izuba n'ukwezi bigume aho byari biri, biravuga nituza kuraba biriko biraba. Nimba Imana ya prefer kwihagurukira, nimba Imana prefer kwisidukira nyene ubwayo, ntawuza kuyishobora, ntawuza kuyikira, byigumira aho byari biri. Hari gushaka kubona abantu bariko baragwana ukavuga ati hajya sinegera, ufise umutwe muto awurinda uruguma, sinegera parce que sinzi biza kuba, biguma ngaho gusa birarorera. Next, izuba n'ukwezi byigumiye iwavyo, kubw'imyambi yawe yagiye ibishwarara, no gukayangana kw'icumu ryawe rica ibibatsi. Wogoze igihugu ushangashiwe. Wogoze igihugu ushangashiwe. You march across the land. Wagenda genze mu gihugu ushangashiwe. Imana ikabona agakengego k'abantu bayo ngaha mwinosi, ico yakoze yaraje yatambuka mwisi ishangashiwe. Uramaze kubona nk'umu mama ari ngaha, bo kubwira ngo umwana wawe hari umuntu ari karamukubita, wogenda utwenga, wovuga ngo manzi ndindire gato amezi ibyo ndiko ndakora ndaje kugira. Oya, wogenda ushangashiwe. Ninde ari karankubitira umwana? Ninde ari karankubitira umwana? Naho yoba ari umuntu bigaragara umenga arakurusha inguvu, uwo mwitako, parce que ariko ndashobora gusiporta kubona. Uko niko ni Imana nayo iyo dusenza amasengesho kuramukwa imanuka gutabara. Izi shangashiwe udakeneye kumva aviyurya, ko manzi urindire umviriza ibyo twapfuye, ntikeneye kumenya ibyo mwapfuye na Satani, ntikeneye kumenya ibyo mwapfuye n'abasi bawe, ntikeneye kumenya ikintu na kimwe, ikeneye gutabara wayo gusa. Muri verse bavuga ngo in fury, yari furieux, ibaba ishavuye no kubona ibiriko biraba ku muntu wayo. Komeze ku murongo wa 13. Wasiduka kuzanira abantu agakiza. Wasiduka no kuzanira abantu bawe agakiza. Icyatumye afora, icyatumye yabira wa muheto, icyatumye afata ya myambi, icyatumye atambuka shavuye, icyatumye satuza isi inzuzi, cyari kintu kimwe gusa, gucungura wiwe. Ikisha bikoreye, you went out to rescue your chosen people. Babandu batoranya. Ibi byose Imana ibikora uwo ari we wese, ibikora uwo hari abantu batoranijwe n'Imana muri kibazo mwumva ameni yawo.
ngibi vy'Imana igiye gukora hejuru ubuzima bwayo, ngibi vy'Imana igiye gukora mu kazi kanyu, aho mwiga, aho mugendera, aho mukorera. Ngiki kigiye kumanura Imana izanywa no gucungura, izanywa no gukiza, izanywa no gushira ku ruhande, izanywa no gutabara uwo yarobanuye. To save your anointed ones, gucungura abo wasize amavuta. Imana ije gucungura uwo yasize amavuta. Umviriza Mose, you crush the heads of the wicked and strip their bones from head to toe. Wasabije agatwe k'inzu y'umunyakibi, urayisangangura ushitsa no mu rukerero. Mu Cyongereza bavuga ngo wamenye imitwe, wazanzaguye imitwe, watobekeranije. Twarabonye gutobekeranya mu mvura idahita, watobekeranije mu mvura idahita, wazanzaguye, wamenye, wahinduye ubunywenywe imitwe y'abanyakibi. Imana igiye kwegeranya imitwe y'abantu bose bitwa abanyakibi ku buzima bw'iwawe, uhereye kuri Satani, abadayimoni, abakoresha, ukamanuka kuba akoresha b'abantu, abarozi, abapfumu, abakora ivy'amangetengete. No seulement abo abavuga ibinyoma ku bwawe, abagukritika, abaza kuraguza kubera wewe, abatwara amazina yawe, abatwara imishatsi yawe. Umuntu wese ari classe kuba umunyakibi wawe, wamunda atifuza iterambere ry'iwawe, wamunda atifuza kubona ivya biriko biragenda neza. Abo bose Imana igiye kubakoraniza ahantu, agiye kumena imitwe yabo. He's going to crush their heads, agiye kumena imitwe yabo, azanzagura amagufa yabo kuva ku mutwe ugasitsa ku kirenge. Bagiye gusigara ari ubuvunji, ari ubunywenywe, just kubera wewe. Lakini Imana igiye kubaziza, igiye kubaziza wewe wacunguwe, wewe wasizwe amavuta, wewe warokowe, wewe wejejwe, wewe watsindanishirijwe, wewe izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ivyo byose Imana sinzi ibintu bigiye kuba muri ino minsi. Ku murongo wa 14, wasogotesheje umugabisha w'ingabo ziwe ibimito vyawe, baje kuducwiragiza bameze nk'agashururu, umengo vyarabahimbara kuyongobeza umugogwa mu mpisho. Ikiyaga wagisiribangishije amafarasi yawe, ikiyaga wagisiribangishije amafarasi yawe. You trampled the sea with your horses and the mighty water paved high. Bona umukuba w'amazi menshi. Yes. Ndavyumvise amara yanje aradobangana. Ndavyumvise. Imana iriko irabikora. Of course iraguha raporo mu muhemu yawe, iraguha raporo indani muri wewe. Ndavyumvise. Yumvise ibyo warahari karakora, ngo amara yanje aradobangana. Indani muri jewe numva guhinda gashitsi kenshi bitewe n'ivyo ari karakora. My lips quivered with fear, my legs gave way beneath me, and I shook in terror. Njugumizwa n'ubwoba. I will wait quietly. Imana iriko irakora ivyo nikimena babwira cya gikorwa cyo guhwekera, cya gikorwa cyo nyene umwana w'umucuko yigwandika kuri nyina. Ikico duheza tugakora, turaheza tukarinze ko Imana ihagurutse gukora muri ubu buryo. Twebwe nta kindi kintu dukora, icyo tuza gukora gusa nuko muhemu w'Imana tumutiza umubiri aborogesha, tumutiza umubiri anihisha, tumutiza umubiri uza guta amaboko usambagirika, ariko kubera ko ivyo Imana iriko irakora. Muriko muravyumva? Giheza kuri 19. Ikimungu cinjira mu magufa yanje, mpindira agashitsi aho ndi. Mwiye guhangana n'umunsi w'amagorwa nduhutse, igihe abasi bazoteza ubwoba bwacu ibitero. Komeza ku murongo wa 17. Naho musukoni utoshurika, umviriza, canke n'imizabibu ngo igire ico yama. Ibi vyose umaze kubimenya, ngira isengesho ryo yashaka kuvuga, naho imisukoni itoshurika. Mwene majamu naho bitogenda uko ndabishaka. Imana yaramutse isatura ijuru, ikaza kuntabara, naho isukoni zitoshurika, naho izabibu zitokwama. Umviriza, n'icimburo c'imyelayo kikabura, n'icimburo c'imyelayo kikabura, n'imirima ntiyera indyanamba, n'umukuku ugahenebera mu ruhongore, umukuku ugahenebera mu ruhongore, vyose nkabibura nkabitakaza. Umviriza, ntihabe hakigira n'inka mu rugo. Naho nyene jewe nzonezerwa uhoraho, mpimbagwe n'Imana y'agakiza kanje. Naho nyene nzonezerwa n'uhoraho, mpimbagwe n'agakiza kanje.
Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 19. uhoraho umwami niwe nkomezi zanje, Uhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi. Uviriza, nasenza amasengesho kuramukwa ubwa mbere na mbere ama ituze, ibitariko biragenda nk'uko nashaka ntibimpagarika umutima. Nawe bose botera imbere je nkasigara ntibimpagarika umutima. Zokwama igihe cyose mpimbaza uhoraho agakiza kanje. Sitko abantu bari muri kino kibanza nibagira abandi amamayaje osigare ndazi ko umunsi wanje urahari. Amasengesho kuramukwa uyasenga uri mu kibanza cyo kunyinganyizwa n'ikintu na kimwe. Urazi neza ko hari umunsi Imana yakubikiye wo kukumara agahinda, wo kugwaragura amaso ku maso yawe, wo kugutwenza. Bivuga ngo amarira yorarira umugorozi, ariko bwatsi impundu zikavuga. Amaruswa y'umugorozi ni menshi, ariko uhoraho iyo twaseza amasengesho kuramukwa uhoraho ayadukiza yose atanamwe avuyemo. Bwira umuntu rero ndabati ndafise umunsi wanje. Mubwira uvize uti ndafise umunsi wanje. Utari umunsi nabikiwe. Mubwira uti hari umunsi wategekanijwe ku bwanje. Reka kurambirwa kwimubwira, mubwire ngo hari umunsi nzotwenga, hari umunsi nzokwiyagizwa amarira narize. Bimubwira uti ndafise umunsi nabikiwe. Uwo munsi urahambaye kurusha umunsi nagoreweko. Uwo munsi urakomeye kuruta umunsi navuka. Ati uwo munsi ni mukuru kuruta iyindi minsi mikuru yindi. Hari umunsi Imana ibikira umuntu wayo, hari umunsi Imana iziganya kubw'umuntu wayo, hari umunsi Imana ishira ibimaramare ku bansi b'umuntu, ibicwengacwenge vyabo ikabihindura agatengo, Imana ikaguha indirimbo nshasha. Hari umunsi wabikiwe. Narivuze hari umunsi wabikiwe. Obadiya yarabibonye, Habakuka arabibona, Zefaniya arabibona, Hagayi atabivuga neza. Aravuga ngo hasigaye rimwe gusa, nkatigitisha imusozi, nkatigitisha ikiyaga, hasigaye rimwe. Vuga ngo hasigaye rimwe gusa. Vuga uti hasigaye rimwe gusa. Hasigaye rimwe gusa. Nkaririmba indirimbo y'ishimwe. Uti hasigaye rimwe gusa. Ngashinga intahe yanje. Wararose umwanya wo kumva intahe z'abandi, ariko igihe cyawe kirageze cyuko nabo bumva intahe yawe. Warafashe umwanya urumviza indirimbo z'abandi, ariko hasigaye rimwe gusa bakumva indirimbo yawe nawe. Wararavye abandi ku mateleviziyo, urabumva ku maradiyo. Iki ni igihe cyawe cyuko nabo bagiye kukuraba abashi benshi. Hasigaye rimwe gusa. Hasigaye rimwe gusa. Hasigaye rimwe gusa. Hana umunsi umwe azonjera Imana amajojwa yiwe, arataka imbere y'Imana, araboroga imbere y'Imana. Yaseze amasengesho kuramukwa abitewe n'umubabaro Penina yari yaramuteye. Yama misosa amucokora mu gatondo. Penina yamafise igitutsi amubwira, yamafise ukuntu amucokora bitandukanye n'ingene amucokoye imbere. Umunsi umwe azonjera Imana amajojwa. Wari kumwumva ntiyamwumva, haramubwira haya masaha wamaze kuboregwa vino. Aravuga sinaborewe, umutima wanje urababaye, umutima wanje uzuye agahinda, nariko ndajojera Imana amajojwa yanjye. Bibiri mbwira mu Cyongereza ngo and any marked her mouth. Yararbumye ingene iminwa yiwe bobagura. Umviriza, amasengesho kuramukwa atugeza ahantu aho bitabigikunda ko tuvuga amajambo. Tere mu mabaro abari mwinshi, ico dukora gusa n'ugusambagirika, n'uguta amaboko, n'ukuboroga. Naho mwe mu Imana aririra muri twebwe, anihira muri twebwe, yingingera Imana muri twebwe. Eli abwira Hana, aramubwira ngo genda uhoraho aguha ico wamusavye. Uyu munsi ningakubwira nk'umuherezi Eli, genda uhoraho aguhaye ico wamusavye. Genda iki gitondo uhoraho yumvise gusenga kwawe. Genda ujane inyishu y'ico wasavye Imana. Amashimwe ku mwami wa muri kino kibanza. Genda uhoraho aguhe ico wamusavye. Bivuga ngo igihe kiragera. Iryo jambo ndarikunda ku murongo wa 19. Igihe kiragera. Vuga ngo igihe kiragera.
igihe cyawe kirageze, igihe cyawe kirageze, igihe cyawe kirageze. Bivuga ngo igihe kiragera Hana asama inda, igihe kiragera Hana asama inda, igihe kiragera. Ari hano ashobora kwashira izina ry'iwawe, ahari hano twashira izina nde, twashira izina nde, twashira izina nde. Igihe kiragera, igihe kiragera. Claudine arishugwa, igihe kiragera. Josephine ashira izina ry'iwawe, igihe kiragera Hana saminda. Igihe cyageze, ibyo twasavye Imana biraza kubana na, ibyo twasavye Imana turavyibunge, ibyo twasavye Imana biraza kubana na. Igihe kiragera Hana saminda. Bari bazi kutazovyara, nagomba nakubwira kuzovyara. Bari bazi kuzokwa musomereye, oya ugiye guha akazi ibishomeri. Bari bazi kugiye kwishwa n'iyo ndwara, oya oya oya. Uva mbere yanyu bikira kibanza, iyo ndwara iragiye kwiruka, iragiye gusambagirika. Dawidi aravuga ngo wa musozi we ubaye iki, ubaye iki, ubaye iki kukina amatavu imbere, ubaye iki wakiyagawe, ubaye iki Psalm 14, ubaye iki kusubiza umugongo inyuma. Hari abantu indwara zigiye gusubiza imigongo inyuma ku buzima bwabo, hari abantu ubukene bugiye gusubiza imigongo inyuma. Sinzi ikibazo ufise, ariko ni nganda kubwire ngo ikibazo izina cyose gifise kiragiye gusubiza umugongo inyuma, kiragiye gusubiza umugongo inyuma, kigwe cyubamye. Bivuga ngo bazosiribanga umugunza w'intambwe n'imahamba, bazosiribanga. Turi mu gihe aho tugiye gusiribanga. Vuga ngo gusiribanga. Gusiribanga murabizi, iyo ikintu bagisiribanze ntusubira kubona forme cyari gifise. Ico gigatanya gihagaze imbere yawe, uburyo kigiye gusiribangwa nawe apana n'Imana, nawe ntuzosubira kwibaza ko cyari kigatanya. Hari igihe ugerana kuvuga kandi cyane ubwoba cyari iki ngiriye gutya. Reka bwa bundi narinze yuko abakora ibikorwa bikomeye hari abavukanye imbuto mu kiganza, kumbe n'uwavyawe n'intabwa, n'uwatawe nawe, n'uwavutse kuri maraya, n'uwavutse ku muryango utagira reference na ntoya arashoboye gusiriba. Listen to me, Imana niyitaho itangwiro ry'ikintu cyangwa itangwiro ry'umuntu. Igihe cyose Imana ihanze amaso iherezo ryacu. Umukene n'umutunzi bose barangana imbere y'Imana, umunyantege n'umunyenkomezi bose barangana imbere y'Imana. Ariko nindi Imana yishimiye ni wawundi uhoraho agiye gusoboza, ni wawundi uhoraho agiye kumva isengesho ryiwe, ni wawundi uhoraho agiye kumva ijwi ry'ugutaka kwiwe. Abanyuma barashobora kuba abambere, kandi abambere bashobora kuba abanyuma. Iryo jambo ryari ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bw'umuntu ari muri kino kibanza. Ndasubiramo, abanyuma barashobora kuba abambere. Yes, abanyuma bashobora kuba abambere, kandi abambere bashoboye kuba abanyuma. Muzi impamvu Daniyeli yamenye neza ico Imana iri. Imana yacu ni Imana ikuranye imyanya n'ibihe, yimika abandi ikimikura abandi. Ubwenge n'umuco bibana nayo, isurirwa ribana nayo. Birimbwira ngo ugukomera kuba muri yo. Iyo niyo Mana wize. Nico gituma ntunkangishe ngo uri inyuma, mu minsi iri imbere ugiye kuba uwa mbere. Ntunkangishe ngo uri kurarira, mu minsi iri imbere ugiye guhanagurwa amosozi yawe, hama Imana igushoboze guhanagura abandi bariko bararira. Biravuga ngo iyo tubabazwa abari kugira ngo mwebwe baviremwo agakiza, hari abari Imana isakrifya ikemera ikabababaza kugira ngo izotabara abandi, kugira ngo izokiza abandi, kugira yababaze Yesu, kugira ngo uyu munsi umunezero w'Imana bikorera abari Imana igira gutyo muri bino bihe byacu. Kubwo umunezero yari yarashizwe imbere, kubwo umunezero yari yarashizwe imbere, ishatumye yihanganira umusaraba, yagira isoni ikindi araganduka gushaka kubera iki umunezero yarashizwe imbere. Ndakoze kubabwira, umunezero Yesu yashizwe imbere ni kwa guhabwa izina rirenga yandi mazina yandi. Iryo yararisanganye. Umunezero Yesu yari yarashizwe imbere kwa kubona umunsi umwe umwana akuriye mu nzu y'umupfumu, iwaba amwigisha kuraguza no kuragura, bamwigisha amayinkandasyo n'ibindi. Uyo mwana akavamo umukozi w'Imana azogaruka. Biravuga ngo niyo yaremye umucuzi acura ikigwanishwa cyo kugwana, ariko kandi niwe yaremye n'umuranduzi wo kugeseza nawe. Mu ruhande rumwe hari abacuzi bakora ivyo kugwanisha, ariko mu rundi ruhande Imana ciyiza irakurema wewe, ikurema nk'umudestructeur, the destroyer, uwo kugeseza. Vuga ngo ndi umugesezi, vuga uti ndi umuranduzi.
wo kurandura ibitatewe n'Imana byose, yaba ku buzima bwawe, yaba ku muryango wawe, yaba ku bana bawe, yaba mu kazi kawe, yaba muri kariyeri yawe. Ikintu cyose kikugize yaremye umucuzi acura ikigwanisho cyo kugwanisha. Mu rundi ruhande Imana shiraho nk'umuranduzi, umugesezi wo kugeseza ivyo wa mucuzi yakoze. Imana kirakubwira niki? Wewe uro kugeseza ibikorwa vyose vyo mugwaniza. Bivuga ngo nta kintu cyatuma umwana w'Imana ahishurwa kwara kugira ngo asangangure ibikorwa vyose vyo mugwaniza. Ndarota igihe kimwe ndarangije uvuga nkuko Yesu yavuze ku musaraba, akavuga ngo vyose birarangiye. Wera ahejeje mission yiwe, ariko nawe hari igihe uzovuga ngo vyose birarangiye. Niba kwaza ati ibiki, abarozi bose barara ku mugono umuryango wanje bose barangiye. Erega iyo birangiye uravyumva. Urazi iyo uri kurarasa urusase gwanyuma rusohotse ntirugira buru ico kimwe n'izindi sase zindi. Hari kuvuga ati uru niko gwa rusigaye kugira ngo ruherengetese, rukureho ivyatugwanya vyose. Aho tuvuga ati uhora asezeye umusavyi wiwe amahoro. Narababwiye sinza bari ngaha, hari ivyo tuzazosiga inyuma yacu. Uyu munsi abarundi twebwe ururungano turiko turariha amadeni yafashwe n'abadutwaye imbere. Baragiye barafata amadeni, hego barayabaha, naho batari bo bayariha. Abo bazovyara bazoyariha, abazokomoka ko bavyaye bazoyariha. Uyu munsi turafise amadeni turiko turariha kubera amabarabara yubatswe kera, imfashanyo zatanzwe kera. Uyu munsi ngo turaziriha. Ubundi rya sabuni niho yiguze ry'amafaranga uyigura, hagira amafaranga yo kuriha ideni abatu rongoye imbere bafasha. Aho ni mu buryo bugaragara. No mu buryo bw'imhemu hari abana uyu munsi bariko barariha ivyo basekuruza batanze, bemeye, ba contracts, basezeranye. Akavuga ati jewe abazonkomoka gushika kurunganwe gwa gatanu abo nabanye ni mu mivyo ndabasavye. Uwuza kaza asuragoringa nagakiza nikamworohera parce que harafise ibirarane yasigiwe, haramariyere bamusigiye, ariko arahangana kugira umuntu azopekse swat nukaja kwiyariya. Benshi niko babigenza, nuko baje kwiyariya na seki bati okay urabizi ko sokuruza wanje mwarabagenzi nanje ni muri babandi yarera guhaye, rero sininateseka nyemera umcishirizemo, ariko nanje hari ivyo tuvugana nzoguha. Gashobora abantu bariko baraprospera kumbe bemeye kwisumeta kuri seki nuko abo bakomose ko bisumesa. Ariko urunganwe rwa Yosuwa, urunganwe rwa Yosuwa na Kaleb nurunganwe umvirize nibo bari batoya mu bandi, ariko mwafisi yerekwa rigera kure, badakeneye gusiga ibirarane babisigira abazobakomokako. Narababwiye ikimucakire abazodukomokako, ego twe turashobora kuruha, turiko turuhishwa n'ivyo badusigiye abo twakomotseko. Papa wiwe, sokuru wiwe, sokuru wa sokuru wiwe, sokuruza wa sokuruza wiwe. Ivyo byose bikaza bikagwa kuri wewe. Kubera kitagenda, kubera kidacamwo, kubera kizi ntambara. Hari gihe ugwanuka bwati izi ntambara vraiment sizi wanje. Ukumva ko hari ubundi buremere bw'ikinikiye. Paul yarabivuze, nifuza gukora iciza ikibi kikananga imbere. Kuri kibi giprima kuciza. C'est parce qu'en fait ico kibi tararonse umwanya wo gushinga imizi. Ariko aburunganwe gwa Yosuwa abo nivyo bazoroha, mugani bazosiga ibirarane inyuma yabo. Nimba we bagusiga ibirarane vy'ubukene abazogukomoka. Listen, none abazi ikibazo kimwe juste gato akano gato yaguze. Umwana wa Joe Biden est-ce que yoba afise umutwaro w'ivy'ubukene mu buzima bwiwe? Talk to me. Uyambarire ni wa Joe Biden. Mwarusko na Donald Trump nawe nyene ubwiwe fe yabaye umugwiza atunga pana kubera ko yakoze, kubera iragi yasigiwe na famille Kardashian. Babwira ikintu kimwe ifuko ndakivuga neza, abagiye kugukomokako ntibagiye guhabwa ivyakunaniye. Harabagerageje bapfa bakenyutse batageze kora ko vyabarusha inguvu, ariko wewe siko bimeze. C'est pas le cas. Wewe ugiye guhangana navyo kandi uzobinesha. Abaroma 16:20 hasigaye gato Satani agafyonyerwa munsi y'ibirenge mu mwanya tugiye gushonda umuswe wewe abazodukomokako. Ejo nanezerewe ari muhira ntashe mvuye mu rubanza, hama nja mu cumba ariko ndakorayo, hama ca numva abana bariko barasenga zayo no hafa na nyisho
numva zana akavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo mu izina rya Yesu, ngo Imana iguhezagire mu izina. Ndavuga abo bantu bashuhije ico gicaniro cy'amasengesho ngaha niba ngiye amajambo yose mpora nkoresha mu gusenga niyo ariko arasubiramo, ariko ahezagira hafa, ariko asenge ahezagira nyesho. Ndavuga vraiment uyu n'umugabane w'abagorotsi. Harabari ngaho bakomotse ko bazi amabarabara yo mu Buyenzi, bazi mu minyuro yo mu caro hariyo wa muntu yisize ingwa uravyumva, bazi inzira z'abapfumu gusa ngo uraraba neza. Abakomoka kuri ba Yosuwa bazi inzira imwe gusa, bazi inzira y'ukuramuko. Genda muri Yesaya 65, turasoma dore ku murongo wa 20 kandi ku murongo wa 23. Ntazokongera kubamwa abapfa bakiri inzoya. Suramo kandi ntazokongera kubamwa abapfa bakiri inzoya. Bavuze ngo ntazokongera, mbara umunero ati ntibizosubira. Imana ishime ko gushika uyu munsi ugihema ntibizosubira. Ivyabayeho mbere ntibizosubira kubaho. Bivuge ndakwingize nk'umuntu w'imhemo ariko ari umushaka aravuga. Vuga ati ntibizokongera, ibizosubira. Ngo abana bapfa bakiri ntibizosubira. Urumva umuryango wacu umwana kenshi wa mbere ateza gupfa, imfura kenshi inda zazo zirakoroka. Vuga ngo ivyo ntibizosubira. Vuga ati ivyo ntibizosubira. Atumva twebwe iwacu misi yose y'umwaka ugomba guhera hari umuntu ategezwa kutuvamo. Vuga ati ivyo ntibizosubira. Ntibizosubira. Abantu mu muryango wacu misi yose hari umuntu ateza gusigirwa n'icago kidasobanutse. Vuga ati mu gihe canje ivyo ntibizosubira. Vuga ati ivyo ntibizosubira. Kabantu bishwa n'ubukene mu gihe cawe, mu gihe canje turamukwa dusenga Imana tuhamagara iyo mw'ijoro, ivyo ntibizosubira. Iyo umwami wese aje aza afise programa yiwe, iyo umwami wese aje gutwara aza afise gutwara yisangije. Abatwaye imbere babatwajishije amanyama, bakoresheje intwara, bakoresheje amangetengete. Uyu munsi hari abandi bami bandi baje kudetrona abo bami ku ngoma zacu. Narivuze ngo ku ngoma zacu yazosubira gupfa abana bakiri inzoya, abandi bazosubira gukenyuka, abandi bazosubira gupfa robe, ntibazosubira gupfa ngo baje mu muriro. Amashi menshi. Ibi ndiko ndavugira ngaha mu kwezi kwa gatandatu tuzobivugira kuri stade. Abantu barakeneye kumenya yuko hari umwami yapfuye, hari n'umwami mundi musasa yimye. Birima ngo mu gihe cya Yosefu ngo haza uwundi mwami atigeze kumenya ibikorwa vya Yosefu. Nico gituma Abisirayeli bagize ivyago, haje uwundi mwami. Iyo uwundi mwami aje ashobora kuzana amakuba, ivyago. Hari igihe haza abandi bami cyangwa uwundi mwami akazana impore. Igihe Imana yanosa ukuganza kwa Dawidi yavuze ngo n'umwami nirobanuye jewe, nasize ihembe ryiwe hejuru nk'igimpongokazi, ngo nuwanze nitoreye sizobesha umusavi wanje Dawidi. Uwari umwami mushasha aje mu gihe cya Dawidi abantu habaye impore. Hari abami baza igihugu kikaba impore, n'abandi baza bagashira igihugu mu bibazo. Bwira umuntu rero ati hari abami baje badusiga mu bibazo, biratubabaza, biratumerera nabi. Ariko mu gihe gikwiriye Imana isituzana nk'abami, yatuzanye nk'abami. Vuga ngo ndi umwami. Nagomba kubwira ko n'igihe utazoba uriho bazovuga ku mpanda ngo mu gihe ciwe nta bantu bari bacishwa n'indwara, mu gihe ciwe nta bantu bari bagikenyuka, mu gihe ciwe nta bantu bari bagitanga kwimazi kuzimu, mu gihe ciwe abantu bari barihanye, abantu bari barakizijwe. Ndashobora kumva amen y'abami bari muri kino kibanza. No longer will babies die when only a few days old. Ntabazosubira gupfa ari inzoya bakiri bato. No longer. Ndabikunda rero iyo twasenze amasengesho kuramukwa ngiki ikintu kimwe kivuga no longer, no longer, no longer. Ntibizosubira. Plus jamais. Never again. Mu gihe cyawe no longer. No longer. Nuko mu gihe cyawe muze kumenya yuko kameme hari umwami yaje atandukanye n'abandi bami bari bahari. Umvirize kandi no longer we add it die before they have lived a full life.
bavuga ngo muri ico gihe ntabakuze baza gukura ni kimwe mugabo gufa waheje gukora ivy'Imana akuzane ngaho no si gukora ico Imana ishaka. Wabashya kintu nta muntu akuze azosubira gupfa imbere yuko ashika mu zabukuru. Uyu munsi birababaje ko mu bintu Satani yatunyagishije hano muri kino gihugu ni kwica abapapa. Nta bapapa bahazoraye mu miryango. Abapapa benshi barahonye n'abasigani bake ubibona iyo hageze kugira urubanza ninda azomvugira ijambo ugaturondera umuonkre atanakuzi aguheruka ngira ukivuka jewe ndi wo kwanaka urumva nahenje kurondana n'imfise urubanza nashaka uzoza umvugira ijambo siko bimeze ariko Imana ishimwe mu gihe cacu abana bacu ntibazoja kurondera ba onkre ntibazoja kurondera abandi ayo nisho gituma nk'abaje iga kuvuga ijambo neza mu Kirundi apana kuvuga ngo maze ngo twaje gusabira mu stowa nta majambo twiga mwabaje muriko muranyumva abantu mukuze muri ngaha nzobahamagara mutwigishe kuvuga amajambo urabona hage nuzana uwisha umuryango wawe akarubaza kukuvugira ijambo ari we yisha biwanyu abatanga kwimaze agacaza twebwe turabo kwanaka twavuye ku musozi uyu twagenzwa n'ubumwe n'urukundo umwicanyi ni wore karaza kugusabira bashindwe kwa jina la Yesu. Mbabwira ikintu kimwe nimutabigira umutwaro nta kizobuza ko muzobaho nkuko abandi babayeho. Iki ni gihe cyo tuvuga NON no agakiza k'abantu agakiza k'imiryango agakiza k'ibihugu kari muri oya y'abagorotsi b'Imana kubera ko bituva normal. Umwana wa mbere iwacu urumva twese abakobwa twadufise amafibrome kubera iki iwanyu ni hehe wewe wibagiye yuko wewe iwanyu ari mu ijuru refuse jange muganga bwiye atumbiriza tubona amafibrome ati muganga ivyo ubonye sivyo kandi arivyo ndiko sivyo uri kurabona nivyo wundi yapfuye uhari uyu munsi yakizizwe yacunguwe yuzuye mwe nimutire volta narakunze Sankara avuze ngo wafumaho umunsi umwe nk'intambwe hakubaho imisi igihumbi nk'intama ne wakubita gacigira ndiyo bwana ngati aho byakabaye ni kera bakubita amakofi bahindukiza ubu nitwe tugiye kuba mashuraje urabona baguhindukiza mwiziyo Satani wateje ubukene aho kana ko muzi kuri WhatsApp kawa mutama Satani wateje ubukene ngushire muri gereza ndagufasha ndakunize ndaguhotoye kagatama karangyohera ubundi ni kurya apana ngo nizina rya Yesu nege twabwira umukobwa twigeze gusengera hacaza umumama w'umuhwandeza araza ngo yari umukozi w'Imana umupastor turiko turirukana idayimoni aho ataraza ngo mwaretse gose tukagira ngo nibindi aturusha gomaze kugira nawe ataraza Satani afata wa mukobwa ubu ningena ari kiza pe se Satani wamuretse gose wamuretse nawe urabona kari umwana mwiza pe wamuretse ukagenda gose akaba amahoro uko niko bakemeye dayimoni mashura maguruke ku maguru yanyu tarisi kiganza cawe unamisa amaso yawe ikitatewe n'Imana cyose ku buzima bwawe ndakiranduye mu izina rya Yesu igikorwa cyose cya sekibi kuri we no ku muryango wawe ico ndagisiribanze mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo ibihe bihindurwe n'umwami ku buzima bwawe. Ntukongere kubabazwa nkuko wababajwe mbere. Ntukongere kurenganywa nkuko warenganijwe mbere. Ntukongere n'umunsi numwe gusuzugurwa uko wasuzuguwe. Wero uyu munsi uhora kwambika icubahiro n'igikondero. Agushikane mu masezerano yawe. Aguhe kubonesha amaso yawe ukumeneka kw'abansi bawe. Kuva ku mutwe gushika ku kirenge ora sature isi ayisatuje inzuzi ziwe ubugingo butembe hejuru ubuzima bwawe butembe hejuru kugize vyose wero uyu munsi uhaguruka urunesha mu izina rya Yesu amashimeshi ku mwami w'abantu.